bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hano muri studio ya Vuga Yesu TV turi kumwe mbega umupfasoni urumwigeme urubatse, turi kumwe n'umukenyezi yubatse afise urugo akafise abana n'umugabo umwe, nibyo ndakubesheye. Hanyuma rero nagomba atwibwire atubwire izina ryiwe, hanyuma aca dugira ku ntahe yiwe agomba kudushingira. Turaguha ikaze. Bandanya udushingira intahe. Hanyuma jewe nagomba kubashingira intahe mu bwigeme bwanje kuko twahuye n'ibintu byinshi. Nagomba shingira intahe kingene mu bwigeme bwanje uko byagenze. Je ndashinga intahe mu mwaka wa 2017 twarakundanye n'umuhungu, tumaze gukundana arambwira tuti akeneye gushika muhira. Ndamubwira ati nta ngorane karibu. Mugabo jewe nta buryo fisi, arambwira ngo nta ngorane ibyo ntegerezwa kugira. Ni by'ukuri yarampaye amafaranga angana n'ibihumbi 200 byo kurondera kugira ngo bafungure. Amaze gushika muhira ndamufungurira, maze kumufungurira haradutse icuka kibi. Bari baje ari babiri, umwe aca arasohoka, uwo dukundanye asigara ngaho. Mu nyuma yaho niho batashe ndamuherekeje, yagiye umenga sinzi, agenda ndamuherekeje ndamwajije ikintu anyishura nabi. Mu nyuma yaho haheze nk'iminsi 2 niho naza numva bambwira ngo nabagaburira imiti. Ni by'ukuri je nagomba gushingira inabigeme bareme Yesu ariho, kuko mw'uwo mwanya abakozi b'Imana bamaze kubyumva baravuze turi ibintu ntibibaho. Urakoze. Ndakubaza ikibazo taradugira ngaho nyene, aho n'ahantu hakomeye cyane. Mbega muri ico gihe yaza kukuresha wari ukijijwe? Ego. Bandanye. Nari nkijijwe, nari n'umusenzi kandi nari n'umuririmbyi, twari muri korale imwe. Burya rero bimaze kugenda uko abakozi b'Imana baramutumako kugira bumvirize ibyo bintu ngene byagenze, aranka kwitaba. Yanse kuza, ni by'ukuri je nagumye ku mavi. Aho nciye hose bavuga ngo uwo wa murozi ararenganye, uwo wa mutanzi w'imiti ararenganye. Ariko Yesu wewe yagumye aba hafi yanje, yaranzigamye mu buto bwanje, kuko hageze igimenga ngereye kure y'Imana, ndumva umenga n'ivy'Imana no biheba. Mu nyuma yaho n'ukuri Yesu yaraciye inzira, acaragaruka ngo abakozi b'Imana bamaze kumutumako arabemerera baraza. Tumaze gushika mu cyumba cy'amashengesho bariko bamubaza arabyemera, aravuga ati je n'ukuri nari nashatse ko duhebana n'uwo mukobwa, reka ntegure ngende iwabo. Hanyuma bamaze kumfungurira cyo mvuga ngo yampaye imiti. Tuvugana n'umugenzi wanje tubigenza uko nyene umugenzi bagendana. Bamaze kubigenza uko, ni by'ukuri abakozi b'Imana baravuga ati ibyo bintu ntibisiguritse. Aremera ko ryari rementanya yakoze kugira ngo duhebane. Kandi kubera ko yarasanzwe afise n'amafaranga yiwanje naje ndamugurana nawe angurana dukora ibikorwa, yashaka ngo ayo mafaranga ayarye uko nyene atayasubije. Burya abakozi b'Imana bamaze kubijamo arababwira ngo uwo sindamukunze, nkunze ujya wundi, ari wundi twari kumwe muri korale. Aravuga ngo nkunze Mahombe, ubu sindamukunze. Bimaze kugenda uko abakozi b'Imana baravuga tuti kubyo mwakoranye byose musubize. Aravuga ati narindire nzomusubiza inyuma y'ukwezi. Ni by'ukuri uko kwezi guheza amaze kunsubiza ayo mahera yaciye agaruka ngo twongere dukundane. Ndamubwira ati muko twongera gukundana, genda uciye waciye nanje ugenda imbere y'ishengero uvuge ko wambesheye nk'uko wamaze kubyivugira wewe ubwawe. Ni by'ukuri mu nyuma yaho yaremeye aragenda mu ishengero arababwira ko yambesheye, kwari kugira ngo ayo mafaranga ayarye hanyuma dushe duhebana. Amaze kubikora ibyo aragaruka kandi aravuga ngo urukundo rubandanye. Ndamubwira ati ni by'ukuri jewe urukundo rw'iwanje na wewe ntirushobora kubandanya. Umubyeyi wiwe arahaguruka araza aravuga ngo ni ukuri reka urukundo rwawe n'umuhungu wanje rubandanye. Ndamubwira ati mama we ndagukunda kandi ndakubaha, jewe sinumva ko urukundo rw'iwanje nawe ushobora kubandanya,
kuko nk'umukuru w'urwaruka twari dufise icyo gihe yambaye hafi aramba hafi rwose arampa impanuro arambwira ati ujya mu ngo ntimusubire gukundana. ndakubaze gatoya utarabandanya ugumiriza aho nyine. Mbega none uyu muhungu uyu musore yasengera mu ishengero mwarayirimbana canke? Niwe yakugiriye gutyo arahemuka gutyo, ariko ntacyo Yesu ndahemuka bandanya. Bijya mu nyuma yaho bimaze kugenda uko uwo nk'umukuru w'urwaruka yamba hafi yambwiye tuti ntuhakane ko utamukunda, mubwiye ati ndagukunda kugira amafaranga yawe yagusubize. Ni by'ukuri nkamubwiye ati we ndagukunda nta ngorane, kujya wari uzi ko ndagukunda n'ubu ndagukunda. Mugambo nyuma yaho amaze kumusubiza ayo mafaranga nca ndamubwiza ukuri, ndamubwiye ati n'ukuri jewe sinkugukunze, ndafise uyundi yaciye aza mu nyuma yawe. Kuko ivyo vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 uwo wundi naciye ndamwakira hari ku Nkweri, hari ku Nkweri. Ivyo vyabaye ari ku Nkweri mwaka w'ibihumbi 2017. Mwaka w'ibihumbi 2018 nca nakira uwundi kandi nca nkora mariage muri uwo mwaka nyene. Urumva Yesu ntatetereza, wahagaze nk'umukozi w'Imana nk'umukristo w'umusenzi, hanyuma Yesu nawe acaseruka arakugwanirira bandanya. Ni by'ukuri muwo mwaka nyene naramwakiriye, maze kumwakira turashika muhira nyine arisigura, abavyeyi baraza baravugana n'abavyeyi banje, hanyuma ibintu biragenda neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ndakora mariage tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Ndakora mariage uhaheze imyaka 7 nubatse. Imyaka 7? None ndakubaza muri iyo myaka 7 mufise abana bangahe? Muri iyo myaka 7 kuri Imana yaruteye iteka dufise abana 2. Yego Imana yarakoze kweri, kandi rero mwibaruka neza. Mwibaruka neza ku rugero, ni vyiza, Imana ishimwe. Umva ko Yesu byose akomeza kubitondeka buke buke. Kwa Yesu ni ku murongo bandanya. Ni by'ukuri nobwira bigeme nibihangane, kuko Yesu agira neza, kuko Yesu yishurira ku gihe ciwe. Kuko Imana imaze kunyishura navuze ati umwana wanje wa mbere izina ryiwe, ni by'ukuri ntegereza kumubwira, ntegerezwa kumwita izina rivuga ngo naciye ndamwita Iteriteka Daniela. Ati benshi barambuze ni kuki wamwise none Iteriteka? Nababwiye ati Imana yaranteye iteka, yaranteturuye hamwe aho nacyo bakoma induru. Nukuri Yesu yaranteye iteka, ni by'ukuri jewe intahe yanje yoba ndende cyane, reka nshagagure. Hanyuma urakoze cyane, urakoze cyane. Mbega dusubiye inyuma gatoya, twumvise umusore wa mbere nyene byagenze, burya nawe nta wundi yari bwaze uyataraza? Uwo wa mbere baraza hanyuma ukifata gute? Baraza nkababwira ati oya, mugabo kambwira ngo none ko tubona wakuze urindiriye iki? Ndavuga ati Yesu ubu wanje yatoranije taraza. Kuko benshi bangira ati ibibazo bakambwira none wewe ko wakuze bimeze gute? Bimeze, ndababwira ati n'ukuri jewe wanje taraza, kuko nagiye kubaka mfise imyaka 24. Igituma ndakubaza ico kibazo nuko hariho abigeme benshi usanga bagenda barya amafaranga y'imisore, bavuga ngo bemerera benshi, ukaca usanga ibintu biragoranye, akabura wafata n'uwareka. None nk'abo bahanura iki? Ni by'ukuri nk'abo bahanura ntibaze barabona uwo ari we wese ari injanye n'abahigi. Oye nabo baca babita banjanye n'abahigi. Uraja ku mavuga senga, uwawe Imana iramuzana, kandi muzana mu bintu utazi wowe udatahuye. Ni kuri Imana ifise inzira nyinshi, kuko nkaje waho naciye harabaza nk'abantu. Uwo rero yari yashatse kunyambika iryo bara we nari namwemereye. Maze kumwemerera, maze kubona ibintu yankoreye, ndavuga ati ni ukuri Imana, ndasenga ndabwira Imana, Mana nubona ko uzosubira kunzanira umuntu w'indyarya nk'uyu agenda anyambitse icere, ndagomba wewe ukora icyo wateguye. Kandi Imana yaranyumviye, yaranyumviye, kuko
kandi amezi nangahe tuwe twapfuye kuvana ndongo wundi wowe ndamaze gushika nashatse kumubwira amajambo mabi ndamubwira ati abahungu ndabazi maze kumubwira ukarambwire tuti kora ndakubwire tumvirize ibyakubayeko byose nta kintu na kimwe ntazi ibyo mwahuye byose nujya wundi muhungu numva arandondaguriye yarakubwiye ko wamuhaye imiti amafaranga wari wamuguranye ashaka kuyajya kugira ntayagusubize ibyo byose ndabizi rero humura jewe nahagurutse navuye mu byo byose ndabizi nta gishasha kirimo muri ibi cyane ubwo umutima wanje urarene ndavuga none uyu muntu ukora ijya mbere tuganira yabibwiwe n'iki cyane agenda ndabwira Imana ndasenga ndabwira Imana Mana niyo abaro ibandana ntanishira cyizi ubu byarabandanije muri kumwe niyo muri kumwe mubanye neza amahoro nta n'ikinuma nta n'ikofe mu myaka indwi tumaranye Imana ishimwe bize bikomeze gutyo kuko urugo rurimo Yesu ruba amahoro nuko rero muvyeyi ndagushimiye cyane kuyiganira umpaye cyane cyane ushikirije abazokumviriza kuri urubuga bwa Yesu TV urakoze cyane ndazi ko benshi bazofashwa hanyuma abakunzi b'urubuga bwa Yesu TV ndabibukije ko mushobora kugira subscribe cyangwa s'abonner mu gifaransa hanyuma no kugira j'aime hanyuma na partage kugira ngo mukomeze gusangiza abandi umwami abahezagire amen.